amahoro iwanyu. Ntimwibagire kufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Na natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Nk'uko umuyobozi w'indero mu ntara ya Bubanza Claude Badugaritse abisigura, ku mugambi wo gufungurira abana ku mashure usa n'utashitse kw'ihangiro wari wihaye, aho mu mwaka w'ishure 2020 ushira 2021 habonetse ibifungurwa ku bice 48.48% ni mu gihe iminsi 198 ariyo abanyeshure bari kugaburirwamwo isaha 6 bagaburiwemwo iminsi 96 gusa. Ivyo bikaba vyatumwe nuko habuze ibifungurwa kubera ko komanda yari yagizwe n'ishirahamwe PAME itabonetse ku gihe, kandi ivyo bikaba vyarateye ingaruka mu mashuri amwe abanyeshuri batafunguriwe bikwiye, bamwe barahevye ishure. Uwo muyobozi w'indero ahamagarira abavyeyi n'abayobozi uwo mugambi kuwugira uwabo kugira muri uyu mwaka w'ishure w'2021 ushira 2022 bize bigende neza. Mu ntara ya Cibitoke, musitanteri wa komine Mugina yafashe ingingo yo kubuza abaturira ivyatsi mu mirima hamwe n'abaturira amakara kubera ko ngo ari inyanduruko y'imiriro ya Nyakanga. Inyuma yaho mu ndwi zibiri ziheze amahegitari arenga 20 y'amashamba ariyo yahiye ku mitumba ya Kirinzi na Rubona, abanyagihugu bagashikiriza ko kenshi aturigwa n'abantu baba barondera ubwatsi bw'ibitungwa vyabo. Ariko kandi ngo ababikoze baramaze kumenyekana, mugabo baciye bahunga, ubu bakaba bariko bararonderwa nk'uko musitanteri w'iyo komine abimenyesha. Umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yasiguriye abashingamateka integuro y'itegeko y'amafaranga miliyoni 6 z'amadolari izotangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'iterambere IDA, ngo ni umugambi uzofasha mu bijanye no gutorera umuti ikibazo c'itituka ry'isi. Abashingamateka bakaba baciye bemeza iyo nteguro. Mu ntara ya Kayanza, muri komine Kayanza, umugabo umwe w'imyaka 57 wo ku mutumba Musave azwi ku izina rya Eri Bigirimana kuri w'Imana yarasanzwe mu cumba ciwe yitavye Imana, akaba yazize indwara zidakira yoba yaragendana. Ngo abo mu rugo babonye atevye kuvyuka, umwe mu bana biwe agiye kumuraba mu cumba asanga yamaze kwitaba Imana. Ni mu gihe ngo yibana mu cumba kubera ko yari yarawukaniye mu nzu. Muri komine Kabarore naho kuri w'Imana nyene, umukenyezi w'imyaka 32 wo ku mutumba Mugoyi azwi ku izina rya Clotilde Mbonimpa yarapfuye yiyahuye, akaba yakoresheje umusegetera. Impamvu ngo nuko umugabo yamutanye abana 3 akaja kubana n'undi mugore mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Mu gipolisi mu Kayanza bagahamagarira umwenegihugu wese afise ikibazo kwitura abajejwe intwaro bakamufasha, aho guhitamwo kwiyahura. Mu gisagara ca Bujumbura, muri komine Ntahangwa, mu Carama zone Kinama, kapitene Bakije Eric Seigneur wari yaheze imyaka 4 atabana n'umugore wiwe kubera ko ngo yari yaramwirukanye, we akaba ari wabo w'abavyeyi biwe. Uwo musirikare umuryango we ngo wagize amakenga kubera ko baheruka kumwumva abavugisha kw'igenekerezo ya 13 Myandagaro. Baca bahitamo gusitura icumba yararamwo, basanga yarapfuye. Basanze aryamanye
na pistole yiwe hari igisigarira c'urusase rumwe kiri impande yiwe, kandi akaba yari afise igikomere mu mutwe aryamye mu kidengeri c'amaraso. Ngo ashobora kuba yarirashe nk'uko inyamiramabi yahashitse yabibonye. Kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 16 Myandagaro, ishirahamwe African Rebirth ryaratanguje ibikorwa bijanye n'ivyigwa vya Module des Nations Unies n'amahiganwa ajanye n'ivyiyumviro mu kigo kijejwe gutanga amakuru c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU i Burundi kugwaruka rugera kuri 40. Uwuserukiye iryo shirahamwe mu Burundi, Dative Uwimana, yashikirije ko urwo rwaruka ruriko ruhabwa izo nyigisho rikazorangira kw'igenekerezo ya 4 Nyakanga umwaka wa 2021, rukaba rwatowe muri benshi bari biyandikishije ku mbuga ngurukanabumenyi. Ngo ni mu gihe hatowe abo babonye bafise ishaka ryinshi mu kumenya cane ivyo guhinyanyura ibijanye n'imigenderanire, kandi ngo ni mu ntumbero yo kwigisha urwaruka ingene boshikiriza ivyiyumviro vyago neza bagashika ku rugero mpuzamakungu. Tutandukire amakuru y'inkino. Umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, Reveriyano Ndikuriyo, yatumye ko inama ya bose mu itangazo yasohoye, aho iyo nama itegekanywa kuba kw'igenekerezo rya 22 Myandagaro ku mugwa mukuru wa politike. Bakazorabira hamwe ukungene amafaranga yakoze mu mwaka w'inkino w'2020 ushira w'2021, bakazokwigira hamwe amategeko atunganya amatora y'abarongora amashirahamwe y'umupira w'amaguru mu gihugu, mu ntara no mu makomine. Bakazokwigira hamwe kandi ku kwemeza abagize umugwi utunganya amatora mu iryo shirahamwe y'umupira w'amaguru FFB. Kuri w'Imana igenekerezo ya 15 Myandagaro, aburikiye mu muryango Ndi Muto Sindi Gito ku civugo cabo baragendeye bantahonikora ku mutumba Tenga, zone Rubirizi, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, aho bagiye bitwaje agakemanyi k'amakaye ku banyeshure bantahonikora. Abana 73 nibo baronkejwe ayo makaye n'uwo muryango. Urongoye zone Rubirizi Nayishakiye Jean Marie yarashimye cane ico gikorwa, kubona bariyumviriye uwo mutumba, akaba yasavye n'abandi ko bo barabirako akarorero. Nayo baronkejwe ayo makaye yabasavye kuyafata neza bakayakoza ico yagenewe. Uwo muryango watanguye ari umugwi wa WhatsApp, ubu ukaba waruramutse uhimbaza isabukuru y'imyaka 2 umaze ukora ibikorwa vyo gufasha bantahonikora. Mu ntara ya Kirundo, muri komine Kirundo, abanyeshure bari mu buruhuko ku mutumba Kavogero bariko barubaka inzu y'ugendana ubumuga Tazira Power asanzwe ari ntahonikora. Ariko abo banyeshure bakaba bariko barafashwa n'abajejwe intwaro kuri uwo mutumba no muri komine mu guterera bimwe mu bikoresho vya nkenerwa. Ku ruhande rwiwe, Power arakenguruka ko bamwibutse bakamwubakira inzu. Nk'uko bizi wavutse itariki 24 z'ukwecenda mwaka w'ibihumbi 1994, ariko ishingwa ryaho ngira ngo mwese mwaramenye mwashoboye gukurikira icyabiteye. Murazi yuko nyuma y'amatora ya 1993 jewe icyo gihe nari muri Frodebu, aya matora twarayatsinze, hanyuma umukuru w'igihugu baramugandagura, abanse amatora batemeye ibyavuye mu matora. Niho rero abanyagihugu baca badusaba bati nimusubire mutuje imbere mucaho mwaciye kugira ngo twikure ko intwaro z'igikenye, twikure ko intwaro y'igisoda. Turavyemera rero, turaja hamwe n'abandi n'indi migambwe n'abantu ku giti cabo, cyane cyane benshi barabafodebu. Turashinga rero CNDD n'ishami rya
rya gisirikare. Umuhari CNDD wo kugarukana byari bijejwe bifise intumbero yo kugarukana demokarasi yari hejeje kunigirwa mu menshi. Rero FDD ryari ishami rya CNDD, ryari ishami rya gisirikare. Hanyuma rero mu nyuma rero twarashoboye kugondoza abo twariko turagwana leta y'ico gihe yari yubakiye ku Gisoda. Turaja mu biganiro byabereye mu mpisho hariya i Roma Sent'Egidio kuva muri 1995 gushika muri 1997. Ivyo biganiro benshi ntibabimenye, byabereye mu mpisho, turaganira gushika aho dusinya amasezerano yo kugarukana ibwirizwa shingiro, yo kugarukana demokarasi, amasezerano yo guhagarika ingwano itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997. Ico gihe hariho abarorerezi baserukira ibihugu by'i Buraya, Amerika, baserukira na Tanzania. Ariko muri ico gihe harabaye amakoraniro yahuza abategetsi bo mu karere kuko ntibigeze biyitaho ikibazo cyo mu Burundi. Babanje gutuma ko wahoze ari perezida wa Amerika yitwa Carter abagisha amakoraniro mu Cairo, mu Misiri ni Tunis, muri Tunisie. Hanyuma niho bagena Mwarimu Nyerere kugira ngo abizobe muhuza mu biganiro by'abarundi. Hanyuma Tumaniture nawe bamugena kuba ngo muhuza mu biganiro byo mu Rwanda. Ico gihe rero niho baca batangura kudutuma ko kuza mu biganiro mibonano yabera za Mwanza muri Tanzania. Jewe ndaruye intumwa ariko sinagenda. Ivyo rero kabababaza cane byarabababaza cane rwose. Ariko muri ico gihe kandi haciye haba ingwano i Kongo. Ingwano rero yari nta kindi yari gamije atari kwigarurira amatungo y'i Kongo, maze barashira ku butegetsi Perezida Kabila nk'uko mwabyumvise. Iyo ngwano yabaye 1996. Ico gihe rero twebwe baratubona ko dushobora kuba intambamye kuri iyo ngwano. Abateye Kongo ico gihe baratugwanije, rero turasanzara gose, turasanzara hari CNDD urasanzara bamwe mu karere, mu bihugu byo mu karere. Aho rero Kabila amaze umwaka tarangira ngo amaze umwaka ku butegetsi, yandi warashitse no gushika, yari yarasinye amasezerano menshi yatumye aronka ifashanyo yo gukora ingwano, cyane cyane yo kwimba ubutare n'amasosiyete y'ibihanganye mu bihugu bya rutura. Hanyuma rero kubera ari mu Rwanda shaka arasinyura, ayasinyuye niho baca bafata ingingo rero yo kumwirukana. Haca bindi ngwano igira ya kabiri, ingwano twovuga ingwano y'isi yose yabereye muri Afrika. Rero iyo ngwano kugira ngo bayikore neza, ibyo bihugu bya rutura n'ibihugu byo mu karere kugira bayitsinde, babona yuko CNDD ishobora kuba intambamyi. Nico gituma mubona ico gihe rero baciye bakora ibishoboka byose kugira ngo bavangure abarongoye umugambwe muhari CNDD. Wajya warusa ingorane kuko ingwano ya mbere y'Kongo yatumye abantu basanzara badashobora guhura. Hanyuma bati rero kugira ngo tuzogende gutera ubwa kabiri Kongo, ni ukuvana intabamyi mu nzira zotuma tutubuza gushika kwihangiro dushaka. Ihangiro kwaro kwirukana Kabila kugira ngo basubire kwikebera kwigarurira amatungo, cyane cyane amatungo yo mu butare n'agataka w'igihugu ca Kongo. Iyo ngwano rero ifise intumbero yo gutuma CNDD igoyagoya, ikongera kandi ikemera kuza mu biganiro by'Arusha. Mu biganiro by'Arusha twebwe ntitwasiba, mugabo bagomba ko ari jewe ngenda nyine, mugabo ntitwabyemera cyane kuko ntibigeze batwitaho mu karere. Nico gituma twebwe twashima kubandanya ibiganiro i Roma. Ico gihe rero niho baca begera abarongoye ibiro by'intwaramiheto zacu intaguheka baba FDD, baregera Ndakemuke Jean Bosco, hanyuma baregera n'abafrode benshi, hanyuma bakorana na leta ya Tanzania, barakorana n'abari barongoye ibiro bya Mwarimu Nyerere kugira ngo bumvishe yuko urongoye intwaramiheto z'umuhari CNDD yokombora inzego za politike. Aho rero niho ibintu by'abantu benshi batazi. Ico gihe ndetse Mukapa, Perezida Mukapa wa Tanzania yarakiriye Bosco, amubarira ko twebwe twananiranye tw'intagondwa, ati bajya abantu mwobigizayo twoca tubafasha. Urumva yariko baganira n'umuntu akiri muto, urabona umuperezida yakiriye umuntu umujene akiri muto, aca